karibu. Dero yari ngakukuri. Arakurindiriye ngaha, mbare ngo arakurindiriye. David, wewe sifuye iwawe kukura sindakuzi. None kukuri ngambye ikore wanje. Naje gutembera. No mu gikoni. Nenda kubaza. Mbe akakazi umunsi ko gatugoye kubera uri ngaha. Kubera ko waza kuza kukazi. Ndakubwiza ukuri Joseph. Jeka ngeze ahantu. Nakuno kuri amafaranga 50. Ngura agakabutura, ngura ipantaro, udukama mbiri nambara, nongere ndemwe n'inzu. Just no kuri inoti 50 ukwezi kose. None nzogura tiya ijya. Tiya, nje ko gadutunze n'umugore. Reka dutunze nitubayeho. Nukuri iyo ni mitwe yiwawe je nabyo noshobora. Kubera niyo gutunga wewe mitwe yiwanje. Nanje zo gusanga kurangura ibaburi wanje kandi uko dukora hamwe zo gusanga kore sidamukereye wanje. Naza dukore hanyuma cy'amahera y'ibara. Nzorya umuyaga. Bitekari. Isawa. Mfresheri zako zirenga. Nambere yawe sha. Oya, jana gushikira. Wonye kana kashara kose David Aronse. Azana ngayi wa. Ariko kare. Uzuko ufise ingabirano wisangije. Kubera muri no quartier yacu ya Kinama. Muri abantu twubaha. Rega, nagakuru ka David. David Ariko urukundo gukuri nawe ndagumva mu muziki nkarubona mu mafilme asha sinzi ko no mu bantu norubonye Bega waruzi ko mu itungo rya Eden atamiduga yariho cyangwa amazu ariko hari urukundo ndakubaza ubuze icyo Jacques yakunze hose kandi mushatse kumbwira ko rujya rukundo Jacques na Rose bakundanye ko ariko nawe na David mukundana gikuru nagenda kubwira ko David wishimira uwo David uzi ariwe nika uteka kazo mugabo wawe ubu nuwakoreta mu gitondo David kwa koreta Joseph soza agiye kazi David nawe arinje atangura ko mu nzu urubirije habi ndagusabye ibyo tubyihotse uko ubananje yo muntu wamera nk'umudandaza adandaza kwinguka mama ukariye umuntu yafashe bisi mujana muri ville nawe mukatisha mujana mu Kamenge cyangwa mu Buterere ariko mwashaka byinshi dondodo yazagiye mugabo icyo wamenye uwaza arabaye n'umusaza ngo numva ngo byunyutse zo musanga kwa byanje ndozera kubera no munsi harahane nirenga umufata karibu bite sawa murakomeye yego turahoro boro n'ukuri tuje kubaraba ari kumuntu menga muragiye yo yanukuri oya vraiment sinari ngiye kure cyane sinzi ko mwandondera nta kibazo tuganira sinzi ko twoganira ngaha cyane tuje mu nzu turashoganira ngaha akantu gatonya gusashara kuba nta kibazo vraiment mbarira umva hari ibintu numvise umva birambabaje kabisa birambuza amahoro ibanje kwaza ko ari ibiki mbe mwoba mubaze yewe shandangira umugabo oya shanda kubaje gusa ko je ndubatse ndafise umugabo hari kandi nkunda cyane vraiment okay
urumva je numvise bambwira kuko ndari umugabo wanje David. inde David. David inshuti yacu yama hajya buri munsi buri saa buri segonde ataco twimana ikintu cyose mu nzu ataco ikintu cyose ashika atora atarakibo tumwimba mbe ndakubaza ubu Karine Karine wowe fiancé wa David bicamubwira mariage ivyo bintu wabikuye ibintu nk'ivyo kwishira mu mutwe nk'ivyo wowe uca umbera mukazana kwanza novuga nk'umuberse Imana wiha amahoro tekane ushire umutima mu nda n'ukuri wiha amahoro ugende utekane uryame usinzire ucindera umukazana amaje gukorana na David ugeni inshuti ya hafi y'umugabo cyane inshuti mfase kuri wiha amahoro kandi wiha amahoro Sawa ndashaka kubabaza. nagira yuko ndagenda sinzi ko twobana tugende sawa Karine! Karine! Wowe adodora kangahe ngoro mujya. Yangu itatu. Karine? Wewe numbonye rero. Ndeka oya ndeka. Mama ho. Wumva jene nje kubwira. Igihe twagenda ikiramaze. Tuongere mariage. We nani? Jene nje kubwiza ukuri ku mutima wanje. Ndashaka kuzuzura mu cyane. Wewe bisohora ku mutima wanje. Niwe ndota ari mu byumviro byanje ari mu mutima wanje ari no mu maraso wanje. Shirwa sasa ndagutwara kwa Rojante ibyo kurambira n'iki. Ha? Jena sasa. Urabona kunugaya? Jena sasa jewe. Umviriza. Kiba guteranya kimwe ni bibiri. Bitatu guteranya kimwe ni bine. Kiba kugwiza bitatu ni bitatu. Mufata nganje na sasa. Wala kuri mugaya namwe bakobwa. Jena sasa jewe. Ndakubwira je cyangwa kuzura nkurikirana inyuma kumbuza amahoro. Ngiye mwibase turi kumwe. Ngiye ku isoko turi kumwe. Ngiye turi kumwe. Je mama amahoro. Ndakene. Rayo. Cyangwa mwurikirana. Mumufyura amaso gusa. Usanga ndagutwara. Urenda kurongo. Ndakubona umugabo jewe. Akazi wando ngeze kariye. Akazi nagutunyora karonse. Akazi nagutunyora karonse. Kuteguruza kumbwira ngo naronse akazi sharing tugende ukore. Sinde mwibaraba. Noneshe Joseph nari yakuronderera akazi. Ha? Kajana akazi rero ukora jewe. Je David. Uragayana. Je mwana w'umujini. Imvukira y'Ibujumbura. Yonto town. Kajana akazi k'ababono. Shira akazi n'akazi ntushobora kugaya akazi. Nafise bavuga rero karonderera. Marengo 8. Kwa gatano ndemwe muri. Mwirirwa nuzuye ivumbi, muragura ibidudu mwiragute nterura ibidudu binsubya n'ibiro. Je no kujema amahoro. Iyo umugore agasaba rasiyo. Yena gutwara ukambera umugore. Ariko mu gatondo shaki cyane. Saa sita imerasi ya 5. Mwijoro mu miyindi ya 5 nyo. Amafaranga dina. Kali. Bekal. Umusanga. Hebu. Umusanga. Hebu. ndakura Mungu kisanga. Wewe wasuri. ushobora kumwita jewe Hebu. Ana masomo kuba atangira kumwe. Ndakubaza nishura. ndakura kandi mfite kumurako Mungu. Hebu. Usienda kurako. Ukasubiza. bize ndakubwiye ushobora kumurako amazi ndabikura Wiki. Sienda kurako ukasubiza. Hebu. Ndakutera. ndakwisaka Babadia. Ayo manyanga. Arasana nasa. Hebu.
uje kurarira irondo nganda rirondo umempanganye nandi ko umuzamu wanje je sindi umuzamu wawe mbe umempanganye ejo nuzo nani urana amaze kumva uzogenda kuyakora guca gifisha ndapita akaba ari gusuma tuzora leo cyane ukamenya ni David atangize nega no. Ndabimbe. Iyo nkurabye koretawe ndaryohe kwawe koretawe iyo nkurabye koretawe ndaryohe kwawe koretawe Ego. Karibu. Uteshe. Ndio utumie kasoro kazi. Ndio shida mazio kwa kwa masoro kazi kwingine. Uje kuba nagusohokanye kuzana muri kano kabari nuko je mfite ikintu kindi ngabaje ku mutima w'wanyu shaka kubwira sawa wica sawa urakomeye kakayeri nakayi wanje makayeri oya reka nakayi wanje ndagasabye ndagatereka hajya canza gusoba hari Cyo mukozi wakaza. umukozi tuhamagara umukozi Muwama cha kumama. oya akanaki wanje nakimigisha abantu yego ni sororera Narugira ngo kuri sororera Igenda maze guhanda wabise basungana nawe ewana ntunuke naki wanje Jana rero. Oya jana rero nama yara mufisi Amafaranga tuma wambaye ikabutura. basungana wambaye ikabutura capfu Urabona umupiriza. niza mayara majana 3 Amajana 3 ye. Ngo we nawe wazanye mu kabari gubira ndagunda guteza ko. nazanye inoti ya 2 shaka nongerereze uronke icyumwe ke uko wo mu bizimvye ndanje ninkwera gasongo Nyumviriza nayo buraguha. Nayo ndaguha. We mwico amamagariye cyangwa usororere kuko no wazanye. Joseph gahunda uragwa ni cyo gituma wakuvuga Wari wambwiye ko kwa mata yari sawa naho kuburana wambara n'ugutura n'ugukoroka. Ari kwanza mu kabari. amara batatu n'ikindi None wabonye tuyakorera gute? uwo pima ni chupa ngaho gisongo Upimba. None akuzanye isongo nanje n'ubiye. turasangira Je nayo. None rishabu none mara batatu n'ikindi so wamamagariye. Mbiri cyo wamamagariye nabari kusorore. uwo pima Asa n'isongo nanje uzi ko n'ubiye. Waje kunukira muri aka kabari kamata. jana je gusororera kiri yego bazi nyota fisa Nawe najyo. Najyo. Kararyoshe. Ashi. Nokora. ndabwiye gutamaje sawa ndabona abo kuri bye yego namahoro ndabona kusa neza ndona abona ko ndagusorore jenga Usorore. ndi kwijamba Sawa. Joseph je gitumye ndagusororera gitumye ndakuzana ngamiri kano kabari ntabwo ari kintu Vuga none so wazanye. Ega no ufise ijambo nyene. nuko je mfite ikintu kindi ngabaje ku mutima w'wanyu shaka kubwira kwanza ubaze hano mbabarire kubona barandongeje akazi nkabona nagakoze nko bitegerezwa Sabe imbabazi yo ndayasiyugaburira. nosaba gute imbabazi ndayiwanje kandi iri kuri jewe None si gwa si wowe uheze. ndayiwanje je niyo ntera ibibazo kuko nofata inkoni nkayikubita bigakunda je ikibazo mfise sikindi koreta ndara
ari nga mutwe wanje ari muri biro by'iwanje banza umbangi koreta umugore wanje cyangwa koreta wundi apana umugore wanje umugore wawe uvuze yego koreta nubavuga iwanje ndamukunda Davi ninda ningesha umugore wanje kabisa Davi naso bene ubona kungana naso wawe mutoyi kabisa ndaba kwanza nitegereza ndaso bavuga waje shaka ko dukaba ndawe Karine nawe me koreta wanzanye ngaha ngurira isongo kubera umbwira ivy'umugore wanje ko atari urubavu rwanje ni uburongo bw'iwanje nimbavu z'imbavu wanje byo ndamukunda koreta dukabe ndawe Karine nawe me koreta sinjyama sindongitiro kubera koreta nkabibona umwanya wose turi ku kazi saa 4 fye uragiye sivyo saa 8 fye ku mugoroba ukasiga ahantu uje kunsorore fye ukabugurutse kumbigiye iwanje koreta burya si mama we mutoya burya ubona umugenzi dufitaniye uba wabonye ko tungana ndoraza imyaka mfise Gadafi urayizi ukiyambika amakaruvati mbere akabakita gute abakita kujire VIP kugira ugire mariage na koreta sivyo ntaco nabonye ko wakunze koreta umugore wanje ushaka koreta umugore wanje tujyama hamwe mu gitanda kimwe ntaco inge tugeze tugende koreta Sa? wa nacho muziko Mwisi David. David subiramo ibyo yaje kumbwira mu kabari subiramo Joseph je nakubwiye kandi nta kibazo mpindura koreta nabwo ari urubavu rwawe wavyumvise ndamusanga mu gikoni ndamusanga ohohosha sigura bandanye kore wavyumvise uwo wisigura iki usigura iki koreta je ndamukunda Nukuri mutware wanje jewe nukuri ariko kuri gukora David uzi David umuzi gutya kwe aho uziza kumutwara kwa muganga mutaje shaka dukabe ndagoye Karine ume koreta basha iyo bitwera bateturukana yigira umusazi ari kuri guhonda ngo nibi butura bitamukwiye ngo ngwangwa ntwari umugore kore iyo bitwa mwateguye wowe n'uyu mugabo basha iyo bateturukanye kabisa kandi wewe cyo gituma n'akazi wataye uwirwa mu gikoni wanje no munzi wanje kubera umugore wanje wewe bisho gituma wikwiye ku kazi kugira umwari uze mu gikoni wanje utagaza umugore wanje basha tuzoraba wewe nukuri kw'Imana ndakukunda none mugabo wewe warampenze wewe mbwiye ngo ufise inzu kumbe unzanye mw'ishanti none ngaha inzu zo gupanga ega je nshakaho muze wewe urakunze yaheze maprafari mu hasi nzoshiramo amagambo iyo washimye gusa nyuma ugira ngo zose mu bisanzwe zubatse neza mugabo nuko urabona ndaguhijana oya tajana gitanu tugende zopangisha abandi mara ni sawa sawa yego turashika agenda ko ni sawa yego Trabra. Nessa cadigo, sabe tu bugana aí no sistema. Okay. Ele mata bugar pese tuvuye iburaya tudushari none nzanye tumudushari shanda kubwita tumudushari urutani ibintu bizima kabiri bane kumengo cyaramba we magabe ikindi cyambo ni baro niko bayitume ngo yaramba kayitamba we kandi yakimeze ariko rero ni kazima turabe rero mugenzi wawe ariko vraiment bimeze ni special ya sawa kabisa kandi zanaho ngo numengo cyaramba ndafise n'utundi tuntu ngaha majinx apita rusarama hajya ya mbere na mbere number 1 tora yesi musha nzanye kintu manzanye Awo, karaba inyuma. Karaba imbere. Nje ndakundira gusa. Hano ngaya. Ni size yawe. Sha ini size yanje kabisa. Nzokumanda kwambika. Nabonye rambi. Nzokumanda kwambika. Tuntu twitora pana vya bindi. Je nzokwambika. Naka. Nyuma ndakurunda ibintu. Sio kimena yaye ni mbona abakita blue. Blue ni Gifaransa ni Kiingereza.
Bera wewe. Nafisi na kamera gasosi vuba kitwa TI. Kabutura. Tora. Tujani ni bihe. Urabona? Tujani ni bihe. Sawa na wakera. Tujani ni bihe. Ariko mutanga ni faranga. Oya ndabiza ariko rero ukazimba. Nabazimba nawe ndazewa. Nagwa ibintu byiza neza neza. Wanda kumisa vuga rero nanga rero akakunzimba. Awubira uko. Noti ya senkana. Oya na senkana. Oya. Ndakwa beni senkana nzo twamatugura neza. Mama. Oya umisha bro. Oya beni senkana ni sawa. Urazi ko boss wanje kandi tumaze gukorana byinshi. Ndagusabye iminota. Bas. Mureke karanize. Oya. Rero mana kuna kuzira neza kujya twakora. Noti ya 30. Imvugisha amafaranga. None karanize. No watangana na kuri. Umutu ngize ne. Urazi ko twamatugura neza bataka. Jewe mvugisha mo umve. Ugo 30. Noti. 30. Ntacyo mpampe gufyeta. Yego. 30 niyo ndaguhaye. Kandi aho ni sawa ni uzoma bitanu mu nyuma. Nango nayo ntuzi ko twamatwavuganye neza taki. Dukundane mutawe. Urabona ndago imizigo myiza myiza. Oya nangora. Sawa urakoze. Wewe tuzobona. Sawa. Bitanu uzoma none umunsi na. Wirambire. Yego. Sawa. Turasubiye. Yego musezera. Era ndani bagakora. Ndani bagamusaka kwibuka no gusezera. Reka rikifanga ni ata. Sawa. Mbona sawa. Zamusigara. Dasubiye mu kafe. Kumenya kuze forward. Oya ni nkonde sere kabisa. Kare mbona zimwe mwibara ubunyene. Ziriki byo. Cyane umukonezere wanje amazinza na misi yose zizose nambere wazimpaye. Izo zishobora kugutera ingorane. Reka tubandanye ibyo. Nagorane we. Gira none amafaranga wayemeye canke utayemeye nawe. Shawigira hanijana n'itarusi nkura muri faranga rimwe. Ijana n'iyi. Oya bidakunda tugenda kabisa. Okay, urazikora ejo nzoza kuraba. Koreta wapenze umenye kuno musiye kumbenguruka. Koreta wambenze umenye kuno musiye kumbenguruka. Koreta sa ngosheri my queen Injira. my love my sweetie my mtima ngosheri ingo my mtima ingo tuvugane karibu. Sinoshika hiyo kuko wazi ko Jeff umugabo wawe yambujije nta ngufu zo kubita ibiri mfise namaga Koreta my queen, Koreta my number one. Karibu shinga. Koreta my umbrella. Ichara hola karibu. I love you. Ichara alga ukujunso. Sheri Kari sindi sheri wawe mama. ndarusha. Musho kwa magara sheri sindi sheri wawe. Namaga usheni no magarandi. Mbabali. Kumva ndusha njame gato. Iyo nakuruje sheri najya kurona njya makuri yimbe. Kwa magara sheri. Gira niko gaje kumza maro bana. Jeni. Koreta wambenze umenye kuno musigiye kumbenguruka. Sheri Nakwani sumurako. Sheri Jewe unita sheri jewe. Usho kunita sheri. Nakusishero no kitanda. Urasko wale urasirikira mu bwenge bw'iwanje. Waraye uragenda mu bwenge bw'iwanje nibaza kurusha. Rushe. Ukuri warusha. Rushe. Jewe ndarusha. Jero byose. Ahubwo no Waraye uragenda mu bwenge bw'iwanje uko usirikira. Nabwo mbona nawe mu jero byose. Nukuri. Hama rero shusho. Hageze mu gitondo. Tujya tunyoni to muri lac d'oiseau. Zaba tugiye tunyoni ko tuvuga. Koreta arakunda David. Koreta akunda David. Kuri kujya ngaho. To. Mukuri sheri. Hama mvyuse mu gatondo ndakuraze guca ku ruhande ndakubura. Hanje ndabwira ikintu kimwe. Igihe cyose umuntu abiva kuri telefone ntambira abafise. Nuko meze no mu rukundo. Kugira umukunzi wawe atakwitaho. Abatarukunda gufise. Mama ndakora igitandukanye riri hagati ya jewe na Joseph. Jewe David
ngo mubitigiye nje imbere Joseph nawe mubitigiye asubira inyuma jewe David mubitigiye nje imbere Joseph mubitigiye asubira inyuma tumbige mu mwiza nka wewe uja kuri kijya kijyango mutama nk'utu oya mutama mutama mwana kubwira uretse kwitandukanya iminsi nuko iminsi zifite amazina iminsi yo mu ndwi hagati hariyo kuwa mbere hariyo kuwa kabiri cyo gushika kuwa mungu nanjye ngoma ndakora igitandukanye riri hagati ya jewe Joseph witaye Queen Joseph witaye Hati Rwanda ko itandukanye riri hagati ya jewe na Joseph ntusokora ntusubiye ndagukunda kurya ukunda jewe Nsokoro usokora iki wari afite ibyo usokora Ncamora Ha? Ngira nsokoro iki La la